Yes. Karibu ikiganiro cyacu ni 3 points. Ku bakunzi ba basket nkanje bakuze baraba basket hama hari utuntu tumwe twahora tubona tukira abapeti tutatahuye. Aka kazotubera karyo moma yo gupartager gutahura ibintu bimwe nk'abantu benshi hari abantu benshi bazana twaba Cedric mugabe twaba Cedric Sebalos amabongira ko Sebalos nibazi gituma n'abantu bafise ba papa babo bitwa ba Charles barumva bitaba Charles Barkley ntibazi gituma byose byavuye muri basket NBA izo bari moma kumenya utuntu twinshi nk'utwo utu anecdote muzodufasha gutora ngene bavuga anecdote mu Kirundi 3 points Big Zoé ndakubwira uno musi turaza guhera kuri story ya Reggie hamwe na Spike Lee. Reka mbanje presenter Reggie hari abamuzi mbwa no old school gatoya aratimyaka myinshi yarahagaritse gukina muri NBA yakina muri ari numwe mu bakinyi batigeze bahindura equipe kuva kiza muri NBA yakinye muri Indiana gushika retiring agiye muri retraite yambara nimero 31 yakinye muri Indiana career yiwe yose hama kuri no munsi tuza kuvuga story ya match imwe yabaye bari kwakina na New York uno munsi tuza kumwita Knicks Killer kuko New York itwa New York Knicks ego nibaza ko Reggie na presence bikwiye nawe yabaye niwe yaganje cyane umwanya muremure nkuko emisi yacu yitwa 3 points yabaye umwanya muremure umukinyi wa mbere wa NBA yari amaze gutsinda amanota menshi kuri 3 points mu kurindira ko Realen aza kumukuraho ari waza kuba umushuteri wa mbere ego nibaza ko Reggie nagaragaze kumpresenta bikwiye yes nivyo Spike Lee Spike Lee muramuzi Spike Lee ndampresenta gute Spike Lee muramuzi Spike Lee n'umubire mugufi agorana umufana wa New York w'imyaka yose hama yamayicaye ku ntebe ya mbere yo hafi hama yatagukunze kukina na New York arakugora cyane Spike Lee n'umurealizateur w'amafilme niwe yarije Malcolm X yakinywe na Denzel Washington ni nawe yarije filme yakunzwe cyane mugabo ni yakera kabisa yitwa Do the Right Thing ego n'izindi nyinshi cyane yes Spike Lee mwamumvise mumufate ku mutwe kuko nibaza ko nzora ndamuvuga kenshi cyane ego hama karibu mu kiganiro kubakuze baraba basket nkanje muraza kuvuga muri commentaire uturi mushaka kumvuga ko akayimaje muramubona Iverson atambutse umukinyi wa Lakers aje kumushetera ko 3 points ko batari bahari batazi byabaye je niho nari kuri televiziyo mugabo uzombwira ndababwira ivyo ari byo ego byinshi nibindi byinshi horo ubona tuyaga mbwa n'ivyubu tuzobivuga ntituzovuga ivyakera gusa n'ivyubu tuzobivuga karibu cyane uno munsi tuza kuvuga nari nababwiye tuza gusubira inyuma cyane muri 94 1er juin 1994 match ya Indiana Pacers na New York Knicks aho bari bageze kuri match ya gatanu bari 2 contre 2 bamaze gutsindana zibiri bageze kuri match ya gatanu match yari kaze cyane dusubize imashini yacu inyuma muri 94 match irashushe Indiana contre New York Spike Lee yicaye imbere aguma cokoza Reggie amutera trash talk ndayivuge gute mu Kirundi amutera utujambo tubishe trash talk byumva gute muri commentaire muragira trash talk mu Kirundi mwumva tujambo tubishe canke ducumu two mu mbavu ego amutera tujambo tubishe match ishushe hama entre temps muri public yagumiririmba Cheryl kubatazi ibyo ari byo Cheryl ni mushiki wa Reggie yageze kuvuga igihe kimwe muri interview yuko bigeze gukina 1 contre 1 hama Reggie sister witwa Cheryl aramutsinda sasa bakora mucokoza ati wewe ntuza gutsinda ngaha watsinzwe na sister wawe ntuza gutsinda match ya New York muri uwo mwanya Reggie rishavu riraduka
amasinzi ko muvyumva muri Reggie Miller harimo Reggie ukuntu ntabyo mwumva entretien twa Reggie ko atabize kubazi Big Zoé gusa yeah Reggie Miller shavugiye ariko riradubuka muri we hanyuma umwanya mutoya arabyifatira mu ntoki ndagarutse tubandanye To conclude matters, he finishes with 39 points, 25 of the 40. Yes 1996 byaheruka kera ko finale ya Conference Est ibaho idarimwo Chicago kubera iki Chicago itari rimwe ico gihe Jordan sinzi byari byamufashe yari yahagaritse basket aje gukina baseball muri 3e division sinzi ibyari byamufashe mugana cyo bitwaye byace biduha karyo ko kuraba iyo match iri legendaire carton ya kane kubazi basket ni igice cya nyuma cha match bari kuri 58 ya Indiana New York ifise 70 hasigaye umwanya muto cyane difference ni nini nta numwe yibaza ko boyikurayo Reggie Miller atsinda 25 points mu minota 8 canke 9 nta numwe yaravyiteze n'abari bwabibone 25 points mu minota 8 canke 9 nta numwe yaravyiteze nta numwe yari bwabibone Spike Lee arumigwa Reggie Miller ariko arasubira inyuma niho yagize signe umaze kubona kenshi mu match ya basket mbwa benshi atazi yariyo Reggie Miller yifashe ko mwizosi ariko reka Spike Lee muraza gusoma nturi muri zi 3 points ndiko ndabatera niazoje tuba emission twa 3 points numva tu ari 3 points tu umujournaliste ivyo kintu cyabigere kibaho umujournaliste kuri micro cha kominduru ngo shock sign kuva umunsi twa shock sign ebana image murayizi ya Reggie Miller ifashe mwizo suko match yaheze Indiana itsinze New York hama mugabo nyene murabizi New York muri ya myaka ari New York nyene iyo yari game 5 game 6 na game 7 New York yaratsinze cija guhura muri finale na Houston Rockets ya Akeem Olajuwon aka The Dream story yanje je numva tu yari iyo kuba yaryoheye mumbwire muri comment abo yaryoheye abari bayizi kutundi tuntu mutuvuge muri commentaire hama nimba ari izindi stories zibaryohera cyangwa muramubona mwibaza mukene ko tugira ko commentaire muzi propose mumbwire ndabemere kubikora Big Zoé ndi ngaha kuganyu tuyage basket undi mustuzo yaga ibindi iyi ni ntango gusa like share comment